urumva ngo umugabo ngo arakuze est-ce que Vestine yarafise imyaka imwemerera kurongorwa? Imyaka yarayifise imwemerera kurongorwa. Vestine yarafise undi muhungu bakundana. Uno munsi amakuru ufise nuko umuhungu yashoboye kuyahura kuko yabonye bamutwaye atabundi buryo yokoresha. Ndafise umustar shobora kuba naracrashinze, shobora kuba naragiriye crash mugabo ugasanga n'uwo mustar nta nuko twari bwavugana. Amigo wo muri Sky Media, CEO Sky Media ati ndamukunda. Basi niba ukunda umuntu tube tugerageza kuraba eske uyu muntu nkunda nari nkwiye kumukunda koko. Umutama afise imyaka myinshi agashaka gakumi kakiri gato, aho gakumi agaca gahendesha iki iponyo. Urabizi namwe abakobwa ko amafaranga namwe abahungu rero mukiri bato ni murondera ayo mahera kugira ngo muze muratwara abakobwa. Mbega abasore ubu gahunda mufise ni iyi? Abasore bubu nta gahunda. First, let me clash in the intro. The champion OG, special force, Jocelyn, influencer, hitmaker, public figure, 80 figure, promoter professional, aka Pro 6, C4, the Sky Media presenter. So guys, urahawe kaze kuri channel yacu ya YouTube batuyita Sky Media Burundi. Reka twakire umwe mu bunganizi bacu bamwita gute? Coucou les gars. On m'appelle Raissa la Grande. Mumeze neza? Jocelyn. Mumeze fresh? Kabisa. Mbere yuko ngira rero ikintu ndabatangariza kuri no munsi banze ndabasabe mutugire subscribe, mugire like, musharinge hama mudusigire comment. So we have a topic no munsi ivuga ku kintu kimaze iminsi cyaciye agahigo kuri social media kijanye n'umukobwa w'umunyarwandakazi w'umuririmvyikazi azwi ku izina rya Nishimwe Vestine. Sivyo? Nari maze igihe nyene niyumvira ko nogira ico ndabivugako. Urumva? Nashimye ko rero no kubaza ikibazo kimwe ku bijanye n'ivyo abantu bamaze imisi bibaza. Est-ce que umukobwa atwawe n'umugabo amurusha imyaka haba harimo ikihe kibazo? So hagati yaho ndumva nta kibazo kiba kirimo. Ikibazo cyo haba ari uko uwo mukobwa yatwaye bashoboye gutwarana n'uwo mugabo wundi yarasanzwe yubatse. Nico kibazo numva. Uwo mugabo ari we yarasanzwe yubatse. Uwo mukobwa kaza amutwara umugore bari basanzwe bubakanye. Mugabo mu mategeko ntivyemewe ko umuntu ashingirwa kabiri. Yumva muri mukomine canke ivyemewe ko wandikwa kabiri. No kuvuga aho abaciye sanse nike nyene nawe uravyumva. Rero abantu je nashaka basi ngabanye umuvuduko w'ibintu biriko biravugwa ko yoba amurusha imyaka ngo myinshi ngo urumva ngo umugabo ngo arakuze. Est-ce que Vestine yarafise imyaka imwemerera kurongorwa? Imyaka yarayifise imwemerera kurongorwa. Sinzi impamvu abantu bari gushira mu hejuru. Ariko hari ibindi bintu nabonye biko ya trending ku mbuga yuko Vestine yarafise undi muhungu bakundana. Ngira ngo ifoto y'uwo muhungu benshi mwarayibonye ya trendinze cyane. Uwo muhungu yagiye ashira tatuwaje mu gahanga izina rya Vestine. Uno munsi amakuru ufise nuko umuhungu yashoboye kuyahura kuko yabonye bamutwaye atabundi buryo yokoresha. Iyo ni base. Sinibaza ko vyoshika umuhungu afise ubwenge afise akuze yo kwiyahura kubera umukobwa. Sindavyibaza. Moshira mibibaho bibaho. Reka. Nabwo yaja mu rukundo mu vyumve. Cyase nibaza. Basi reka abakunzi bacu nabo babitugaragarize. Turabasavye iyi topic tuko turavuga ko turakeneye commentaire zanyu kugira ngo turabe yuko turimo turahuza canke turimo tugendera ahantu hamwe. So ibintu vyuko uyu muhungu yoba yariyahuye sindishyuye ko vyo bari ivyo kubera ko abantu baravuga kandi abantu umuntu wese afite droit yo kuvuga ivyo ashaka mugabo sinibaza ko ari umuntu yokwiyahura kubera umukobwa kandi naho yoba yariyahuye ntituri sure ko baba bakundana ko baba bari bakundana.
ivyo bintu birashoboka kuba atari ivyo kuko nta kimenyetso simusiga dufise cemeza yuko umuhungu koko yiyahuye ariko ivyo bintu biko biratrendinga cane abantu bariko barabikomantako ku rwego rwo hejuru. Ni bimwe navuga yuko nanje vyushika nk'ubu nkavuga ati sawa ndafise umustar shobora kuba narakrashinze shobora kuba naragiriye crash mugabo ugasanga n'uwo mustar nta nuko twari bwavugane. Bibaho birashika cyane ku bantu bamwe b'ivyamamare bari hejuru nk'ubu bigashika nkavuga ati okay jewe amigo wo muri Sky Media CEO wa Sky Media ati ndamukunda ariko ugasanga ntaho twigeze duhurira ugasanga ntitwigeze tumenyana wewe akabibona nyene abiboneye kuri social media yuko hoba ari umuntu amukunda. Ni bimwe navuga yuko basi niba ukunda umuntu tube tugerageza kuraba eske uyu muntu nkunda nari nkwiye kumukunda koko. Umva muri makuru yuko uravuga yuko uwo muhungu arota birashika none ubu sinovuga ko ndamukunda Chris Brown sinogena nkavuga ati burya rero ndagiye ndashitse kama tatuwaje ku mubiri wanje ndashitse ko tatu yuko nkunda Chris Brown burya ndisiyo yuko wewe yonkunda. Ivyo bintu ariko ntabwo navyemeje nanje aba influencer bafise uburyo bakoramwo base zabo bishobora no kuba ari base kubera ko hari n'iyindi nkuru yigeze gutrendinga mu ba cineaste b'abarundi. Hari umuhungu yitwa Izo Chris n'umukobwa yitwa Ornella. Mu bisanzwe ubiravye uko uwo menga Ornella arakuze gusumbya Izo Chris ubiravye urabishije amaso nyene so iyo post umenga nanje nigeze kuyibona ego baravuga ngo ni save the date ariko mu nyuma twaje gusanga ari cinema urumva ko niyo bari base abaraga twika kugira ngo abantu barabe yuko boduza aba subscribers n'ama views hama hari n'undi mukobwa umwe ego yitwa Ornella Ornesho hafa ibintu nk'ivyo mazimi sibona bavuga ngo umugabo bari mu kugira mariage ngo afise ngo 61 mugabo umukobwa nawe ngo afise 20 afise kombe sidayibuka neza rero birashoboka bigashika n'ugasanga ni filme birashoboka cyane kuba ari filme. Hari post nabonye no munsi intera gutwenga ujya mugabo bamagiza yuko boba bagira abantu mugabo ndakeka ari filme. Hari umuntu yamufotoye ari kwikorera imizigo ari umukarani iyo foto yansekeje yamvunye imbavu wallahi numiwe. Ni bimwe navuga bano bastari bacu tubona nyuma yo kubabona muri filme canke mu ndirimbo kubabona ku dutwiko twa social media kwa baba bafise ubundi buzima babayemo butandukanye nubwo tuba tubona. Ariko hari ikintu namaniyumvira kuki bakora base uko hari umuntu abibonye directement acatangura guca imanza iki niki base ziba zikenewe ivyo nyene ama base ayo niyatuma ama views aba menshi. Ubundi urazi ko base ishobora kukwicira ubuzima bwawe base yashobora kwica status y'umuntu mugabo nyene hari gihe bo nyene babihitamwe je nubwo nkunda nkaza havuga ati base ntokora vraiment nkaza havuga ati Josle no mu influencer tireka ndamweke ndamubwire yuko jewe na naka dufitanye beef tufiki sose bibaho mu baririmbyi bamwe mu ba cineaste mu bantu benshi ibyo bintu bibaho birashika ahantu henshi. Hari base ziba zigoye yuko umuntu yovyakira kuko hari igihe umuntu ashobora guposta ifoto yiwe akishira ko rip abashaka iyo nkuru bayivugeko sinzi ukuntu nabivuga ivyo navyo birashika ugasanga umuntu arafashe ifoto arahaye mugenzi wiwe akayiposta yashize ko ngo rest in peace kugira agaragaze ko yapfuye. Ni bimwe byo gushaka hit none umukobwa Nela Ornesho baravuga yuko ariko arashaka kugira hit nyene amenyekane so tugaruke kuri ico kibazo cyuko ico kintu cy'imyaka nico muri make shaka tuvugiye ko cyane twibande ko cyane kuko ndabona abakobwa bo muri iyi minsi canka bigeme barirukira cyane nyimba bakunda kuvuga ngo nabashuga daddy
ngo nuko afise amafaranga ugasanga umurongoye amurusha imyaka ugasanga nugo rugo kuko ntirunaramba kuko Jackson adafise ikibazo none buri muhungu canke buri mugabo wese amaze igihe kinini adafise umugore nuko aba n'umushuga daddy. Est-ce que aba bagabo bariko barabatwara muri suko baba barigeze kugira abagore? Kenshi birakunda kuba ivyo bintu ugasanga umutama afise imyaka myinshi agashaka agakumi kakiri gato aho gakumi agaca gahendesha iki iponyo urabizi namwe abakobwa ko amafaranga namwe abahungu rero mukibato ni murondera ayo mahera kugira ngo muzi muratwara abakobwa kuko birarazwi yuko n'abahungu batoya kenshi muhendeshwa amahera n'abamama bakuze. Ubundi ndabaza ikibazo mwebwe abakobwa muri kunda cyane kubera iki mwebwe mutumva yuko twe mwe mwoduha amahera twebwe? Abo bari hariko bayatanga no abari bake cyane bari hariko nubwo ari bake bari abafana batubwira muri commentaire ndabona hano Alvera Muhimbare yavuze ati abantu batuka Vestine n'abakobwa b'imyaka 30 babuze abagabo. Birashobora gushika umuntu akaba amaze igihe kinini yarabuze umugabo birabaho. Abakobwa si twese tugira amahirwe yo kuronka abagabo bivanye n'ubuzima canke bivanye n'ukuntu tuba twarigize. Ubundi ngeka ndakubaza uwo mugabo wa Vestine yamenye gute Vestine bamenyanye gute ugerageje basi kuvyumvira wewe? Vestine n'umustar Vestine n'umustar indirimbo ziba zigera kure na cyane ko ziba ziryoshe. Me Vestine hari abasore benshi bafise amafaranga b'abastar bamwifuza nuko mugira umugore ariko kuki utiyumvira atahisemo umuhungu bangana canke bari mu rugero rumwe ari we bubakana? Et les goûts sont partagés we kubera ko niba jewe ntariko ndako canke abasore bega abasore ubu gahunda mufise niyi abasore bubu nta gahunda amajambo ahubwo mwe ni kubera mushaka ibintu biguruka ibintu foke murondera ubuzima kuko twebwe abakobwa twese abana b'imbega bro twebwe abakobwa turi amashugwe Imana yashize ku isi. None gasha ni mutarondera amahera kugira ngo muvomere ayo mashugwe wowe jewe no kare ivyo bintu mu bisanzwe ahari ifaranga uri kubiserero haroroha rero uri kurambira ko je no fata insore y'ubu mbona umugabo afise amahera kandi noneho umupapa akuze umugabo akuze abahumuye ariko n'ubwo abahungu batoya ubu abasore bubu ikintu mu konta ko cyane gushuha gusa umva ntibigera wimvira ko umukobwa kamushira mu rugo hagati yaho turi abantu bakuze tuvugana ukuri nyimbugiye kuri uwo mushuga daddy mu kubaka urugo rwanyu ntizigera ariko umugabo wa Vestine yari mushuga daddy umva kwanza tuvuga nukuvuga nyimba afise amafaranga hari ibindi bintu adashoboye ubundi musore muto ashoboye nawe uravyumva nko nakuze sindavyibatswe ko unya abaganga benshi ibigo vyinshi bikora imiti byarabikemuye hari abatubuzi benshi bashobora kujya inoti ariko ufise amahera ushaka ikintu maze kubona ku bana b'abakobwa bubu ushaka ungana na papa wiwe ukira ko ufise amahera gusa ega amahera nico kintu cyambere kibazo gihari we nuri kurashaka amahera nico kintu cyambere amahera sinavyanse ariko ikintu gihari ushobora gushima ayo mahera mu nyuma ukagenda mu kubaka akaguha buri kintu mugabo hari ikintu iki atazogukwiriza nawe uravyumva nko munakuze ntangora ushobora kugenda muri bwa basore nyene wanka ko bukorongora ariko si bose kamene si bose uzosanga bameze nk'uko si bose uzosanga bameze uko frama sinibaza rero abakobwa twebwe dufite umutima woroshe dufite umutima woroshe frama nico kintu Imana yaduhaye ubundi je niyo mpamvu ngoma ndi single ubundi kugira je ndongore sigaje nk'imyaka afise aho sanga ari nk'umushere wari karara kino kiganiro wamukobwa we uzocumumara amaza muri commentaire si vyiza kamwe mkwihakana umuntu niba umufise n'ibisanzwe tubwire tumumenye so singomba ko igihe nikiragiye ko ndamushira public ngo ndamupresenta abafana gusa ikihe kizogera
Mbebe nyene ambabarire nyene nari washije ariko ikintu gihari jewe kugira ndongore bisaba ko nzogira etide de marche kuko ewana azoba ari ibintu bigoye ndabona no musi urumva ko ari bya bintu bizoba bingoye urumva reka ari bya bintu nariko ndavuga yuko abahungu bubu nta gahunda yo gushira abakobwa mu rugo mufise abakobwa mwebwe nimwe mwahindutse abakobwa bakera bari bameze nkabuno abahungu bakera bari bameze nkabubu oya abahungu bakera nabuno musi ni nkuko basa mugabo umukobwa wakera n'uno musi baratandukanye cyane haba mu mico no mu myitwarire nawe abariko baturaba baca tugira muri commentaire no twese turatandukanye mu bisanzwe ivya kera n'ivyo biratandukanye kuko kera n'ubu deja haratandukanye imico ya kera n'iyubu sico kintu kandi uravye cyo muca mwitwaza ngo ni iterambere n'icyo iterambere ryaje nyine ryaje kuduteza imbere muri vyose apana kuja mu bintu vy'amafuti imico mibi nyine iyo mico mibi gusa tuyijamwo twese hari ibintu ndabaje ntanumigwa imico mibi tuyijamwo twese habe je hago hari ikintu ako kubera iki abahungu muza kwibuka yuko mwari mudukenye twebwe abakobwa ruko mukuze kuko ubu deja n'umupapa yubatse biramworohera kuja kuraba akana k'agatineja gatoya k'imyaka 15-16 akaresha aho subiramo twumvuze umupapa yubatse arashobora kuva hari n'inda n'indesho akaca kurisha umwana w'imyaka 16 agaca mwemera abana n'umwana w'imyaka 16 aba afise iki mu mutwe oya aho ibyo sinubishingira kuko nyene nkuko wabivuze nta nyambo ibura gahunzi hariho abagabo nyene bafise imico mibi ariko majority y'abakobwa cyangwa umukobwa ubundi ndumigwa ugasanga arikanyandikira umukobwa muzima arikarantereta bibaho nese niba yagukunze kera suko vya ubu turi muri demokrasi umukobwa je niba nakwiyumvisemo ndakwegera nkakubwira ati muhungu mwiza we nagukunze kugira nawe wumva kugira umurapa wo kuza ukegera umukobwa ukamubwira ko wamukunze imico yarafuye abakobwa barabakera n'abahungu barabakera mu bisanzwe ubu twavuga ko turiko turashikira igihe cy'iherezo vraiment uko abahanuzi babihanuye isi yaheze pe yarangiye urumva cenzo wandenganye kuko je nabona uko mafuti njamo abanzi niba kubaje mu bisanzwe je sinzi ukuntu bivuga ariko isi yaheze pe kuko ubu harageze aho n'abagabo bihinduza ibitsina bakaba abagore harageze aho umugabo ajyamana n'umugabo mugenzi umukobwa ajyamana n'umukobwa mugenzi ariko ikamanza ivyo ni bimwe vyaba ariko ikamanza nda kuri Sodoma na Gomora mu buzima mwabantu mwe mutazadukwegera nimuzotume dusha vraiment turabasavye mana ya abantu buzima yani ikintu cy'umupede wagawe ryatari so reka tugaruke kuri kijya kintu cha Vestine na Idrissa so kuri wewe ubona wo kivuga ku iki je vraiment nugira abantu bariko bagiye bavuga ko Vestine atwawe n'umugabo amuruta kumengana ikibazo kuko nico kintu abantu bose bashingiyeko ariko Vestine tubigaruke ko yarakira umwana nkuko yabaye umuhitinzi yarakwiye gukora ibikorwa byinshi akazohitwamwe ariko ntibisigura yuko kuba agiye kumugaba ibikorwa bye bihagaze ibikorwa byiwe birasubira inyuma cyane ndetse na label yiwe ijya ya MI Empire izosubira inyuma kandi nta nkeke izosubira none Dorcas azoca yikorana music ari nta ngorane byose naho hazozamo abandi n'abaririmbyi benshi twagiye tubona batangura bari kumwe ariko bakavana kandi ni benshi rero simpaka ngo ararongoye mukuru wiwe baca baba gukorana ibintu bigoye cyane ibintu bigoye no kubakunzi babo bizabagora cyane kuko baryoherwa n'ijya sound bari kumwe ari babiri ariko urumva nk'umwe avuyemo kandi uswara abantu benshi batashobora no gutandukanya Vestine na Dorcas atokubwira ati ni Vestine ni Dorcas nanje ubwa mbere niko byari bimeze burya nanguye kubatandukanya muri iyi minsi naho nanguye kumenya ati ni Dorcas ni Vestine so je kuri jewe cyo nabivugaho
kuba Vestine yararongowe ni ibintu bitanguye neza narakunda sound hiyo apana kumukunda waramukunda ahubwo nawe turabeka katatu wishizeho cyane katatu kandi inyegeje mugabo vraiment yariciye karriere yiwe kandi ari kugira kuri cyane kuko none mbega ho kurongorwa si karriere yo yiwe reka navyo ne biri muri karriere yiwe oya ivyo nibisa kuko uravye umuziki wo mu Rwanda ubu urimo amafaranga menshi yarakiye moto wo gukorera amafaranga menshi yari guhita twamwe n'umugabo ashaka nyine usanga yaramukunze kweka abantu twimvira nyine basiyumvira mu buryo twe dushaka usanga yaramukunze ese kubera iki tutiyumvira ko Vestine ashaka ko yarakunze ujya mugabo cyane kurusha abandi bangu ugasanga ni uyu mugabo yasanze ari we Vestine ari we ibyo bintu ntabwo twabihuriza ko ntumbwiyeyo umuntu wese agira amahitamo yiwe Vestine usanga yarakundanye n'abahungu benshi urujaho rushaka ariko ibyo bintu ntabwo nubishimye byoshika Vestine akaba yarakundanye n'abahungu benshi akakabona abahungu bato abana bahungu nyene bari mu rungano rumwe nta gahunda na cyane ko ari nabyo abahungu insore z'ubu muragoye baragoye ariko la majorité baragoye parce que nyene mwiruka mu bakobwa benshi usanga mufise imipango sinzi nyimba numvise bakunze kuvuga ngo uri kuryosha ngo nta myaka cyane nyene ibintu nk'ivyo wenda kubaza ikibazo kweka ibintu byose ubihindurira ku bahungu abakobwa n'amafuti jendi ko ndadefanda Vestine ku kijanye n'ico kintu bamaze imisi bavuga ngo imyaka mugani wa Avera yarabivuze neza yuko abantu muri bariko baratera induru Vestine ngo atwawe n'umugabo ngo amurusha imyaka ni babakobwa usanga barabuza abakobwa kuri kuravugwa none Avera ntiyabesha kamwe ntiyabesha ari Avera ntiyabesha ko biri kose so we nabonye ahantu hengamiye gusa ikintu gihari wa live Vestine nyimbo ikora mbona online ntiyari bwagire Vestine mwana wa mama njewe ndagushigikiye mukobwa mwiza komerezaho ivyo bintu abahungu bihaye vyo kuvuga mwivya mubikura reka no ntiyari bwagire je harageze ubuse nje nindo nk'umugabo sinzogenda oya biravana n'ivyo uburimo hari igihe uri umukobwa ubona nyene atakintu uriko urakora kikwinjiriza ukabona kuja ku mugabo ari ibintu bisanzwe ni vyiza kugenda ariko hari igihe uba uriko urakora ibintu basi buri umuntu wese iyo aravye ico kintu uriko urakora akabona ufise vision nziza gusa ushija ku mugabo mushiramo uba wiciye karriere yawe vyani niyo nindi kare nari nta baririmbyi baririmba bari ku bagabo so biba bigoye kabisa Natasha nafise umugabo waturuka mugabo muri Burkina Faso ubundi reka mazinda kubaza ikibazo kuki ijya mariage yabaye mu byihisho uziko ijya mariage muri mariage hari haba bouncer babuza umuntu wari we wese gufata amashusho cyangwa amasanamu nibaza ko vyakozwe kubera iki bifise nyene cyabiteye bo barafise impamvu usanga ariko bw'umutekano kandi ivyo bintu kuba vyabujijwe na management ya Vestine bo barafise impamvu bafise nico babikuyeko ariko aba influencer benshi baravuga yuko ari kwikunda Irene yashaka adandaze wenyine ariko ikibazo cyagiye kuhaba ni ukuvuga zijya kamera do surveillance zijya CCTV zijya izo zaciye zifata amashusho nubwo atasa neza ariko amashusho yaragaragaye mbere yuko Irene agaragaza video canke amasanamu ya mariage ariko ni bisanzwe cyane bari bisanzwe umuntu wese agira uburenganzira bwiwe ni simpaka ngo ibintu byose byawe byose bibe public no ariko icano mariage nka Vestine ibintu naho nyine kamwe mariage ashobora kuba mu bwihisho abafana batazi ibyo ari byo ntabo zabaye tutabizi tukumva ngo nakana nakabarabana barazwi ahubwo tuvuga ati reka tuvuge ko bafise impamvu yatumye babikora bafise icyabibateye twebwe nk'abantu tutazi ariko kamera n'ibintu bisanzwe ivyo bintu ako kantu niko kabi mariage nawe nyine
kubera nama mariage menshi yagiye yaba akamenyekana ruko yaheze kera mariage ku muntu ni ikintu kimwe ikintu cyiza abategereje mu buzima bwiwe kuzobona none gashaho uciye ubigira ibanga wumva bingana bingahe nyine ni bimwe nakubwira buri muntu wese afite impamvu ziwe afite impamvu ziwe ku buryo jewe mba numva nko muri mariage yanje atana abantu nka 20 bazoba bahari ubwo bagita ubukene usaze kuvuga ko Vestine yarakenye kandi uba bise umugabo kujya no kwikunda kwa management yiwe niko no bivuga kuko ntivyumvikana ni kwikunda kwa management yiwe MRN yashaka ndandaze kandi ndazi nibyo yashaka kudandaza so mugabo urumva ko nyene basi ubunye ibintu byose tuharura inyungu z'ikintu mu kintu cyose tujama urumva ko management yiwe yashaka kungukira kuri mariage ya Vestine none icyo si terambere urumva no kuvuga bya bintu wari kuravuga uranabyishe kuko urumva na Vestine yagiye ku mugabo afise inyungu afise n'ubu bintu byose wewe n'amaprofit gusa ati gusa mariage azubu ni business ubu ku bantu hafi ya bose ni business gusa niyo mpamvu twebwe basore kurongora atari ubu nimureke rero abakobwa bato abagabo abo ba papa bakuze babajyana abana mwe namwe mukanuye kubera ko urumva mwe nta gahunda yo kurongora abapapa nabo bararondeye amahera bo barakuze harageze ko barongora ni mugabanya amajambo babajyana abana mubona basi barabuze abo bari mu rugero rumwe baje kubaza bana kutwikira kandi bari nabo bari mu rugero rumwe usanga batakiri reka manzi batakiri fresh impamvu twebwe twanga kurongora nuko abagore twe tuzozana twitanga ngo n'abagore bazoba babaye abagore kuva kera kubera iki none buri gihe ikibazo kigaruka ku mugore gusa ni kubera ari we bigaragara wenyine mwebwe abahungu ntibigaragara ega namwe biraboneka rero basi ibintu by'ubuzima ni so reka dusabe abadukurikiye tubashimire cyane basi ku kanya keza babafashe ku mwanya baduhaye ku mwanya wabo nyene twebwe dugejeje ngaho no munsi topic y'uno munsi yavuga topic y'uno munsi yari ku kijanye nuko abakobwa bariko batwagwa n'abagabo barusha imyaka nico cyari cyabaye ikibazo ku bantu bose ariko nibisanzwe kamana nibisanzwe kubera ko abakobwa bose bariko bararongorwa bafise imyaka y'ubukure baravyemerewe n'amategeko n'Imana iravyemera deja tugaruke kuri ico kintu ca Vestine ubundi abafana mu mbarire byari ngombwa ko bahisha amashusho ya mariage ko cyamenye gushikaho kugira amafoto aboneke byabaye ibivumburo je naje ngombaza abafana kandi vraiment ndabasavye mu nyishure buzaba mukoze ngira ndababaza kino kintu est-ce que umuntu nimaka ibintu vyiwe byose biri privé kuri we abigaragariza mariage quand même mariage na mariage ushaka kuba bidasanzwe mariage ubutangwe ubundi buzima bushasha bivuze ko kimwe muri ivyo nimba batashatse lebo ya Vestine itashatse kwikunda ahubwo Vestine ntiyari proud y'uwo mugabo kubera ashaje tuvyemera umugabo nashaje ni bogara ahubwo mwese abagabo bashaje mubabona gute reka ducire urubanza muri commentaire reka naco turindire icyo abakunzi batubwira hama ndagushimire Justin ku kanya bafashe kuganira nanje nanje ndagushimiye cyane dushimire Sky Media Burundi yaduhaye akaryo keza ko kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu mugire subscribe mu likinge mu sharinge mu dushikire comment turabakunda cyane bye bye ciao